umuntu yoba yakwenspiye kuririmba uvuga uti jewe vraiment nkiri muto canke nashaka kuba nka naka canke nashaka kuririmba nka naka je mu bisanzwe n'ukuri kw'Imana simbeshe yari big farious mu baririmbi bariko baraduga canke utararonka izina biragoye cyangwa ni ibintu bigoye cyane urashaka kuza ngaha kuri studio ukari amahera yawe hama agaca guha rendezvous yo kuza gukora hama umunsi rero uziye ukaca usanga yifatiye izindi gahunda agaca kubwira uno munsi nta mwanya urumva genda uzogaruke ejo ibintu mwe n'ivyo birakino kibini hamwe umuntu nza naje muri studio nza ninje hariya ano ko recording hama muri ico gihe nyene haca arashika umustar akomeye kandi nawe nese nomuvuga izina shize rero amubonye arajugumira karibu urumva ujya mustar avuga ujya mpete ahagira ane hajya avuga agomba ririmba peti nabo barakunda gutevya cyane musore kwanza je ndirimbe hama nyarutse ngende acaragusohora producer ubwo nyene arambwira Pilove urumva rero manzurindire urazi abantu bakomere narababaye amahera naguhaye asubuhi na mapema kabla jogo ya kuwika ushaamka unaanza kusema sema paka majirani walolala wanaamka unavyofanya mama sio vyema mbele za watu mikuni tukana ona sapaka chomani unataka pigana au wa mwenzangu umejawana lana sasikia sina muda na wewe chukua kila kilicho chako uondoke yani pora mimi baki mwenyewe nitasovu nitapambana mimi siyo bushoke we mama ivyo kora biranja kandi umutima ukanka kugumana nawe yeah. Hello my people abantu bacu bakunzi ba Buja TV nza ko mumeze neza je mumeze neza murabibona reka mfata kanya ndabashimire kuvyo mugiye kuraba umwanya wanyu mugire muduhe ndabwiye yuko ndabibutse kandi amazina ni Ange Irankunda inyuma ya kamera ni wa muntu wacu nyene abikora neza umuntu wanyu umuntu aduha amasanamu ameze neza Juma Jux BG de la capitale today urabona ko twakoreye muri studio twakiriye umuntu witeka umuririmbyi akomeye cyane abikora neza mu kino gihe benshi bibaza yuko ngaho mu Burundi tudafise abantu bafise impano ikomeye cyane kandi aragerageza kwikoresha neza akaduha ibintu bisa neza by'agaciro vraiment bifise valeur reka rero tumwakire araza kutubwira byinshi byerekeye we muziki yatanguye gute byinshi maze kumenya reka rero tumuhe kaze muri studio zacu za Buja TV n'amahoro cyane murakomeye mumeze neza yego turashima ndabona muberewe cyane kuko bashimye kwambara igitambara ni style gusa ni style gusa mama wayambaye igitambara nawe kwambara igitambara basi batubwiye ati ni ibitambara by'ababibi rero je icyo mbona ko ari style nyene reka ndagusabe uramutse abakunzi bawe canke abakunzi bacu muri rusange abakunzi ba Buja TV muraho murakomeye turashima uwire mubona ni Pilove umustar yaririmbye muramuzi yaririmbye indirimbo go ari kumwe na Shan Queen aririmba indirimbo y'ikirundi yitwa Reka Mvuge muraza kuraba kuri YouTube murabe indirimbo ziwe vraiment zisa neza kandi zirimo message ikomeye cyane reka rero tumubaze kubera ki uyise Pilove ngo nakantu kabakobwa ukunda oya Pilove je ndakunda urukundo kandi Pilove yavuye kuri izina ryanje izina ryo muhira banyita Peter amazina wahawe ariko amazina nahawe n'abavyeyi nitwa Yusufu Juma Peter yaje gute Peter yaraje uko nyene gusa yaraje urazi je kera nakina umupira rero gukina umupira hari undi mukinyi yitwa Peter rero bakunda kutwitiranya rero bambonye bakaca bamugara Peter yani twarase hama bakaca batanga kunyita Peter kuva nkiri umwana uje ni Peter gushika naho rimenyera gushika nubu abandi bazi ko je nitwa Peter ariko amazina yanje je nitwa Yusufu Juma utushima kurikoresha mu mugabo w'umuziki pi
nabonye nyene abantu benshi bazige nyene none ngirene aya Yusufu Juma bayazi ku ishuri gusa rero mvuga ka ntori nyene pi hama nongere ko love uwo mupita muravugana mwari musanze muri abagenzi cyane zahereye ntwigeze tuba abagenzi umunsi wari mu kuri ya ko nyene rero ko naje narinzi gukina umupira cyane nkawe nyene rero baguma banyita Peter ko nyene Peter yafata no muhira basiga banyita Peter uko reka rero turabona yuko numutipe akiri bavuga umuyabaga akiri umusore baja nturi mari no ariko hari reka mbanze ndakubaze hari amapica abantu benshi baza yuko uri mu Tanzania ariko sinzi ko duha umuco neza uravanze cyane birashoboka nkabamvanze mugabo uko navuga je navuka Tanzania Kigoma hama nakuri Nyanza Lake Imakamba Nyanza Lake rero nuko abavyeyi bawe n'abarundi cyane mama wanje ari nga n'umurundi araho papa wawe wanje ne ari Tanzania ariko n'umurundi ya nwese bisanzwe birashika nkaba umunyamerika oya duha umuco neza n'umurundi canke n'Tanzania bimeze gute bimeze uko nyene abantu babifata uko nyene babifate gute uko nyene kuri umurundi canke kuri umutanzania kuri jewe canke papa wanje papa wawe duha umuco kuri papa wawe papa wanje ari Tanzania n'umurundi n'umutanzania n'umutanzania ariko mama n'umurundi rero jewe nakuriye Nyanza Lake hano hari kwishuri uko n'umumeti niko mubivuga n'umumeti muri rusange urumva afise amaraso ya mama wiwe n'umurundi ariko papa we n'umutanzania watubwiye ko wakuriye muri Tanzania wavukiye muri Tanzania ukurirayo mu Burundi wahaje ryari wamenye gute mu Burundi dati mu bisanzwe je nakuriye Nyanza Lake Tanzania narahavukiye nari mfise nk'imyaka ingahe ico gihe nk'imyaka 13 ko uca baranzana ino mu Burundi rero mu Burundi bansubiza ku ishuri ndiga hama Tanzania rero haya ni muhira no nga mu Burundi ni muhira rero hageze vacances uragenda ya hama hageze ko dusubira ku ishuri nkaca ngaruka rero mu bisanzwe bimeze uko rero nico gituma abantu byarabagora cyane gutahura baguma babaza none Pilave no mu Tanzania numuke kuko akunda kuririmba cyane Giswahili ya rero bivanye nabibasiguriye ya birumvikana abakunzi bacu murumva yuko vraiment biratahuritse afite abavyeyi kandi bari kote zose yaba bari ngaha mu Burundi yo baba mu Burundi ariko hagize vacances aragenda kuraba papa wiwe kumbure bafite ubundi muryango ndazi umuryango waragutse reka rero atubwire gute yinjiye mu muziki ego ashaka kuduha umuco byagenze gute ubwa mbere na mbere je nibuka yuko muri ico gihe ntango gukunda umuziki kwinjira mu muziki nawe no mu producer yitwa Sosi hano mu Burundi hano nyine mu Burundi hari Imakamba ari Nyanza Lake yari umu producer komeye rero yari umugenzi gusa yari umugenzi wani hagiye fresh urakomeye go kuja kumuraba ivya kora nkakuja nkaza ngo nga muri studio nkamusanga karakora nkumviriza ubwa Jennifer kuririmba mugabo sinzi ukuntu no bitangura ahantu no bihera ya mu bisanzwe byatanguye uko hama ico geje nakina umupira muri Academy Le Message Nyanza Lake ya rero ambwira pi urashobora kuririmba mvuga wapi ambwira basi acha niweke beat reka nshira beat ngaha hama uririmbe numve ashize beat ndirimba ama freestyle gusa yo mu mutwe nyene avuga ivyo niyumviye avuga Petit kufise talent mvuga tala mbe no kuvuga numva ivyari akambwira akansigurira Petit urafise talent ico no gusaba kora akazi tangwa kubyishira mu bintu by'umuziki mvuga aho hari byari hari 2014 ya 2014 muga 2015 niyo natanguye rero neza wafashe decision gute yo kwinjira mu muziki zagenze gute kugira ngo yumve ati reka rero bambwiye ko mfite talent reka ndayikoresha ya hama muri ico gihe ya ukuntu yaciye ambwira utegereza kugira amazoezi kugira ama travail hama
narose undi mutipe w'umugenzi wanje yitwa Saleh yarazi kuririmba cyane hama nace namubaza mu bigenza gute mugira gute arantwara amazwezi nko kumforoma ambwira batangura uku babigenza uku hama bizoza bizabira kujamo bukebuke hama ndagerageza ndatangura ndagira ama travail hama ndasubira kwa producer namubwira je nahejeje inje muri studio recording ico gihe hari 2015 2015 nko mu kwa kabiri uko ninje muri studio ubwa mbere na mbere jewe ninje muri studio ndajugumira mvuga none ndabihera he abwa we ririmba gusa nta kibazo ririmba so indirimba imwe gusa province yose Makamba hose tango kumenya avuga umutipe aririmba uko nk'umutanzania ninde warinze igiswahili cyane narinje igiswahili kuko kera nari umurapper kera nakunda cyane kurapa utangura kurapa iyo ndirimbo yari yo kurapa cyane yari yo kurapa bashaka kwidusangiza kugira ngo tuyumve nibaza hari izindi verse narazibagiye niza kera nyene rahira urashaka kwibagira indirimbo yawe watanguriye birashika ni karara ariko indirimbo watanguriye ko vraiment sinibaza ni nkujyanye ucinjira muri secondaire definition ya mbere utanguye guhonda mu mutwe nibaza gutegere kuvamo niramvamo yose mugabo hari izindi yitwa hivi ni wapi ulikwenda mai muda mrefu na kutafuta nachohitaji nikone tena tulisha roho yangu ni wewe oh mama sita ni wewe oh mama sita ni wewe masweet potato tulisha roho yangu iyo yari chorus ariko vraiment numva umengo watanguye neza cyane kubera ni ibintu nyene narifise tala kuva kera Jess narinzi ko nzomenya kuririmba nk'uko kuko ibintu nakuranye gusa n'umwete yo kubikoresha nibaza ndabyibaza kuko mimi nahisi yani ni kitu ambacho nilikuwa nacho naragikuranye kuko kuva kera baguma bambwira we urazi kuririmba mvuga je wapi je nikundira umupira gushika uno munsi gushika ino saha ofise album zingahe nta album ariko indirimbo za kera zirahari nyinshi vuga gusa abantu batanga kumenya nko ma 2020 2021 niyo abantu batanga kumenya muga Jeni wa kera mu muziki Farias aranzi Big Fizzo aranzi kuva kera aje kugira ibitara hariya yaransanga Makamba Nyanza lake vuga peti wewe ongeza bidii uzoshika kuko ndakubona uri mu bantu nyene urikuraza bandanye uzobikora neza bakunzi bacu bakunzi ba Buja TV murumva yuko yavuye kure naho bitamugoye cyane ko yarasobanura muri hafi hari abantu benshi babura ikibafata ku mugongo ariko yaragize iryo yubako iryo kubana n'abantu bakomeye cyane kugira ngo bamube hafi nikihe ikintu uramaze kugira concert concert nawe ndagira concert ya mbere wagize ndagusabye udusangize gato ingene wiyumvise ya mbere uduga kuri stage kuvuga uti jengiye kurimba indirimbo yiwanje wiyumvise gute turese uma concert bw'ubwana novuga ubuto concert yanje ya mbere yari kuri jengiye nka Pilo World Beach yari concert ya Bounty Boy iyo niyo yari concert yanje ya mbere hano mu Burundi umunsi nukuri vraiment navuze narajugumiye cyane na mbere kubona abafana ni benshi stage ukuntu yakozwe asha byaranteye ubwoba mvuga uno munsi nta kantu wari wagiye wihaye kugira ngo hakumara ubwoba ndavuga gusa je ubwa mbere na mbere ndi yani najikubali ndiyemera mu bisanzwe hama namtanguliza Mungu mbele koroge wasenza narasenze ndasaba Imana mvuga asha Imana inji imbere kubyo ngiye gukora uduze hejuru kuri scene asha icuya yani mponyo gusa kuri scene abafana batongo gukoma induru bavuga wa mutipe yari Imana shani ni wataye control bavuga gusa ni ibintu nari namenyereye gusa kuva kera kuko je kuva kera naragira udusho twinshi
ariko iyikomeye cyane watanguye natanguye nga kuri World Beach ya Bantu Boy yeah mpejeje hajya nace ndo nkindi show kwa sponsor bari baje hajya kujya show ya Bantu Boy barambonye bavuga aka gatipa karafise talaka nikaririmba neza karazi kwifata neza kuri scene reka tugatore tugayindi di rero bace bama kuri Efinya Kabiga show ya Alikiba kandi uravye neza mu bantu ba performance hajya ni jewe na Shan Queen na Bizo Wezo na abandi baririmvye bakomeye baduze hajya kandi twariho benshi ba with designer bose bande Alikiba bose ntibigeze baduga sawa rero nuko mejeje ijya nace mu minsi heze ngana narose ya festival de l'independance ya Bantu Boy kandi baramamagaye rero bivanye n'ibikogwa umuntu gumukora abantu baguma kubona bavuga umutipe ariko arigwanako reka tumufashe yeah reka tukubaze umaze gukorana na korabo n'abaririmbyi bangahe bashika batatu bane uheruka gukorana indirimbo na Shan Queen yes korabo ya nyuma uheruka gukora ni ya Shan Queen ko kiwahisemo Shan Queen mbwe tutiko dufise abarundi kazi waravyiki abaririmbyi ni benshi b'abarundi kazi ni benshi kandi bafise amatala bamona wada ba stanishi bande nabande ni benshi ariko mu bisanzwe jewe indirimbo yanje niyo yahisemo Shan Queen yeah ni wayihisemo ni wowe yahisemo indirimbo yenye indirimbo niyo yahisemo Shan Queen yari mu bisanzwe recording nga indirimbo uvuze iyi ni collab umanze ukicara ukumviriza ijya ndirimbo ninde uzana ngawo mshiraho lege canke woshiraho with designer canke ngawo shiraho Fizzo canke ngawo shiraho Lisboa canke abandi nabanduko rero indirimbo yanje yahisemo Shan Queen mvuga jinshaka Shan Queen ndabwira management yanje baramurondera baramutelefona araza turamumvisha avuga indirimbo nukuri naho byogenda gute sinoyihomba kuko wene nyene yarayikunze nyene ayumvise rimwe charinzira ari nziza voko twajejuko mwakoranye neza antoka yani sana kandi ndamushimire ndongere ndamushimire Shan Queen afise umutima mwiza ubandanye ko nyene my sister ndagukunda cyane reka tukubaze gatoyi umuntu yoba yakwenspiye kuririmba uvuga uti jewe vraiment nkiri mutoyi canke nashaka kuba nka naka canke nashaka kuririmba nka naka je mu bisanzwe n'ukuri kw'Imana simbeshe yari Big Farious kuko Big Farious ni my brother ni mukuru wanje mu bisanzwe na mukuru wanje hama narakunda ibikorwa byiwe kuva kera urumva kuva kera narabikunda ibikorwa byiwe hama nace ntangwa kuririmba kubera bayene nyene urafise imigambi yo gukorana na Big Farious kandi ni kintu nyene kiri mu mipango kuko wene nyene aranyemera arakunda indirimbo zanje icambere na mbere nka mutoyi wiwe kandi tuva hamwe very soon tutoa makamba very soon entre tahari wavuze yuko uhora muri Tanzania kenshi ukunda kuba uri muri Tanzania mu mavakansi reka hari amafoto rero yaciye kuri social media ku marezo sociaux avuga yuko wagize mariage ukaba watubwiye kandi kuri umusore ivyo bintu biri gute ashaka kubisigurira icyo nababwira gusa abantu barakunda inkuru gwe mu bisanzwe jewe nari naherekeje umuntu yaragiye kurongora hariya yari yagiye kugira mariage hama je mbonetseyo hariya baramfata amafoto barafotora bagenda kwa ujya mukobwa kamundo mukobwa w'umumakiye bamufotora hama bahejeje kumufotora bashafata zija foto baraziteranya hama bashatanga gupostinga Pilave yagize mariage nka wewe uri hariya wavyumvisemo gute canke umuntu wa mbere yabikubwiye canke iyo foto byagenze gute kugira ubimenye ho kwanza jewe igihe ngarutse rero ino niyo wabimenye ujino ngarutse ino yo nace nsanga amafoto nyene abantu bagomba bandugikira amafoto bambwira félicitations bro félicitations n'abaririmbyi nyene bakama félicitations
félicitations yiki ngo tiwe nibavuye ko cyamaye mariage mvuga no wapi sivyo oh no n'amafoto twabonye muri kumwe n'umugo uga basi nimufata uko nyene muhira ntibabimenye cyane iyo mariage yari mu bisanzwe yari yari muri famille ubabonye bo ntaco byababwiye bari babizi nuko uwo bufise imigambi yo kugira mariage cyane urafise umukunzi ndamuronse umuronse muno moya nta ufise bado kwanza turacahangayika n'ubuzima bisigure kuri single rero reka tubifatuka biragucanze reka tubifatuka ariko urifuza yuko muri kazoza nawe uzogira urugo rwawe ugashinga umuryango kila muntu wese ari kuri ino isi mu bisanzwe ico n'ikibazo yama yiyumvira buri muntu wese nkaho uri gerageje kuraba ingene umeze canke uko wiyize ubona yuko uzogira mariage nko inyuma y'imyaka ingahe inyuma y'imyaka vuga uti pshitare jewe sinzore nk'imyaka 10 ya kuko ubu mfise nka 26 uzongora ufise 36 ya niyo sa kuko twahejeje byose byo reka tugaruke mu muziki ndakubaze ikintu umaze guhura naco mu muziki uvuga uti vraiment ibi bintu naho nabigiyemo birakomeye cyane ikintu cakugoye canke cyakukoze kwe cyakubabaje niki nukuri ikintu ca mbere umuproducer ari hano siza kumuvuga izina muga ariyizi ikintu yangiriye yarakosheje kandi yarankoshereje cyane kandi nzokoma ndabivuga utasabye ikigongwe nzokuvuga nzokuvuga uzamuvuga izina nzomuvuga izina yagize ikintu yangiye urazi mu baririmbi bariko baraduga canke utararonka izina biragoye cyangwa ni ibintu bigoye cyane urashaka kuza ngaha kuri studio ukari amahera yawe hama agaca guha rendezvous yo kuza gukora hama umunsi rero uziye ukaca usanga yifatiye izindi gahunda agaca kubwira uno munsi nta mwanya urumva genda uzogaruke ejo ibintu mwe n'ivyo birababaje cyane nivyagukorere je mu bisanzwe ivyo ni bisanzwe je ndabifata ibisanzwe mugabo ikintu kibi ni hamwe umuntu nzanaje muri studio nzaninje hariya hano ko recording hama muri ico gihe nyene hacarashika umustar akomeye kandi nawe nese nomuvuga izina shize rero amubonye arajugumira karibu urumva ujya umustar avuga ujya mpete ahagira ane hajya avuga agomba ririmba peti nabo barakunda gutevya cyane musore kwanza je ndirimbe hama nyarutse ngende acaragusohora umuproducer ubwo nyene arambwira Pilave urumva rero manzu rindire urazi abantu bakomeye narababaye amahera naguhaye ukaca nsohora urumva byumvuko urumva twafitanye gahunda twarahanye gahunda umva we nta gahunda mwari mufitanye none jewe naguhaye iki naguhaye ibipapuro sinaguhaye amahera mvuga reka nave haduka induru mvuga reka basi gusa nico moke naco mose mugana narababaye n'umuziki nace ndawuheba sinaba nkigaruka kandi kuririmba ivyo bintu vyakwigishije iki vyanyigishije kwanza sinzi ukuntu nabivuga mu Kirundi yani ilinifunza kitu kikubwa sana yani kwanza nipambane na mimi nigwaneko sawa ili kesho na mimi nije kuwa kama huyu ambaye amefika kwenye studio ananiambia mpishe anaingia yani hivyo yani nimejifunza vitu vingi muri no career yangu. Nka wewe urabona yuko ni wagera kubwo rugero ko kuba umustar akomeye cyane urabona yuko washika muri studio ukabona umutoya ari kararirimba ukaca umubwira ati mubwira sohoke mu bisanzwe jewe Jesse Mezuko Jesse Mezuko no kuri Imana jewe nukuri ikintu no babwira abantu
urabona Big Fizzo, Big Farious ni my brother kandi Big Fizzo ni umuntu wa mbere yubaha cyane, yubaha abapeti bariko baraduga. Jewe namusanze muri studio agira recording indirimbo yiwe shasha iri muri double album, urumva namusanze kuko je twahanye mape na Peniel, namubwira je nko masa 5 nzoba nagushikiriye, nzoba nje gukora kakazi twavuga, avuga sawa Paul. Rero turavyibagira we Peniel aravyibagira, urumva. Rero je ndafata urugendo ndahaza kwinje muri Bantu Boy, isanga Big Fizzo arikaririmba recording. Ambwira dogo nibiki kuja amasaha, mvuga je baramaga wonda bama program ngirene je ambwiye saa 5 zoge uzawashitse nga, mvuga nta kibazo. Rero saa 5 je zageze nza nashitse yaye, urumva. Nambwira bro uranyihanganiye Fizzo ukuntu yambwiye, ambwiye dogo ugira ku masaha ndakwemeye. Peniel ugaranuze yanje ugura yumpeti mukore akazi acari sokera. Numustar akomeye azwi n'abakuze n'abana bose, ngira nta numwe atamuzi kese abantu nyene batumviriza imiziki nibaza, urumva. Acarambwira peti injira ririmba nuko rero urumva yuko kwicisha bugufi gikenewe naho uri mukuru cyane twese turangana. Murumva yuko abantu mukuze canke mwageze aho mwishikanye mu muziki canke mu bindi bintu, kwicisha bugufi birakenewe, ntufate nabundi muntu mutoya kugira ngo nawe nyenda ntakurana inzigo akwimvira nawe uko atari. Reka tumubaze ikintu maze kuronka mu muziki nkawe uvuga uti ikintu vraiment nagikuye mu muziki niki? Ni byinshi kuri je ni byinshi, birahari ariko si ngombwa kubivuga nga, ariko birahari kandi umuziki je utangwa kumfasha ibintu byinshi, bivanye najya ama concert ngena ngira nkora, ndaronka ikintu naje nkafasha n'abandi. Wowe ufite management? Ndafise management yitwa MT the Money Team. MT the Money Team niyo logo yacu. We ndabona yuko bitakugora cyane ko urafise abantu bagushigikira. Ubu turashima vraiment, turashima. Ndakubaze ni hehe wifuza gushika mu muziki canke mu buzima bwawe, iyi ndoto yawe y'ibisazi ubu ufise? Jewe no kuri Imana ahantu nshaka gushika mu muziki, nshaka gushika kure, nifuza gushika kure, nteze imbere igihugu canje, nteze imbere umuryango wanje, nzoze gufata ukuboko umuryango kandi nimba n'umuryango sinzi rero byose nimba mubizi. Nzoze gufasha n'abandi bakiri hasi. Reka tugusabe ugire akapera babone ko wa muntu wabo P-Love ari wa undi nyene mu ndirimbo yawe nyene ushobora kudusangiza bikore mu gahogo gatoya. Asubuhi na mapema kabla jogo ya kuwika ushaamka, unaanza kusema paka majirani walolala wanaamka. Unavyofanya mama sio vyema, mbele za watu mikunitukana, ona sapaka chomari unataka pigana, au wa mwenzangu umejawana lana. Sasikia sina muda na wewe, chukua kila kilicho chako uondoke, yani bora mimi baki mwenyewe, nitasovu nitapambana mimi siyo bushoke. We mama ivyo kora biranja kandi umutima ukanka kugumana nawe yeah. Oya ari P-Love umuntu wanyu. Reka ndangize ndagushimira karyo waduhaye kugira ngo tuyage nawe uyage n'abafana bawe. Abantu bagize ico babona muri commentaire kitameze neza canke mu hakuhaje mashoka kwandika muri commentaire kugira biramuha inguvu canke ahisha kosora hagikosora. Turi hano no kubwanyu, nimwe ba boss bacu kugira ngo mudukosore. Antreta yaratwibutse ko Barundi aheruka gusohora indirimbo yiwe nshasha y'ikirundi. Ikirundi gusa ni ryambere ndibaza mu buzima bwawe kabisa. Aheruka gusohora indirimbo nshasha yiwe y'ikirundi, indirimbo nziza irafise amajambo meza kandi ni benshi bayikunze. Murumva yuko nta copy twazanye wa undi nyene P-Love. Murumva yuko afise talent, afise ibintu byinshi. Reka tukubaze uzosubira gusora indirimbo ryari ufise projet? Indirimbo mfise asha ni atari
abantu gusa mwitegure mugire subscribe ku bwinshi kuri channel yanje kubera mfise amabombe nukuri kw'Imana mfise amabombe ama collab mfise sinzi ukuntu bivuga urumva ni surprise afite ibintu byinshi mbandaye mu kubita kuri subscribe kuri channel yiwe ni P-Love nyen official P-Love official abataragira subscribe kuri channel yacu ya Bujahi TV turabasabye cyane umucubahiro cyanyu mu sonde kugira ngo ama emission akurikira mube abambere mu kuyaraba ndabwiye ko ndabakunda cyane yari Ange Irankunda na P-Love mboni faba na Juma Jux mu bezo wacu ciao ciao